Twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute njuti bakunzi bacu. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 na 31, mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ababuranira umenyesha makuru mu Burundi kazi Sandra Muhoza ashobora gufungwa imyaka 12 kwera ivyaha vyo kubangamira umutekano w'igihugu no kubiba amacakubiri mu bantu yagirizwa. Basaba ko arekugwa, bemeza ko ariko azira ubusa. Basaba ko atacacu mwagira kuko ubwa mbere nta ngabo yari afise zo gutera igihugu, ubwa kabiri nta kigwanisho na kimwe bavuga ko bo baratoye. Twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute njuti bakunzi bacu. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 na 31, mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ababuranira umenyesha makuru mu Burundi kazi Sandra Muhoza ashobora gufungwa imyaka 12 kwera ivyaha vyo kubangamira umutekano w'igihugu no kubiba amacakubiri mu bantu yagirizwa. Basaba ko arekugwa, bemeza ko ariko azira ubusa. Basaba ko atacacu mwagira kuko ubwa mbere nta ngabo yari afise zo gutera igihugu, ubwa kabiri nta kigwanisho na kimwe bavuga ko bo baratoye. Uyu ni Maître Prosper Niyoyankana aburanira Sandra Muhoza mu kimenyesha makuru Ranova Burundi. Iyo nkuru turayigarukako. Ku yindi migabane naho ubumwe bwa Buraya bwaciye urubuga Meta imiliyoni $840 z'amadolari kwera uburyo ikora bijanye n'ubucuruzi ku mbuga ngurukana bumenyi. Idonido ni mukanyisasa. Nongere ndabaha ikaze njuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Inama y'abakuru b'ibihugu vy'ishirahamwe ryo guhanahana ibidandazwa mu karere ka Asia Pacifique yatanguye imirimo yayo irima ku murwa mukuru wa Peru. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bayihuriyemwo mu gihe ibihugu vyabo bishobora kwitegura intambara y'ubucuruzi mu myaka iri imbere. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Biden na Xi bazagirana ikiganiro cyihariye ku ruhande rw'iyi nama ya APEC. Ni ikiganiro abanyamuryango muri rusange bashishikariye kubera imigambi ya perezida watowe wa Amerika Donald Trump ikubiye mu ntero n'inyikirizo America First, bishatse nko kuvuga ko inyungu za Amerika ziza imbere ya byose. Trump yiyamamaje avuga ko azashyiraho imisoro n'amahoro bigera kuri 60% ku bicuruzwa biva mu Bushinwa byinjira muri Amerika. Abagize APEC basanga intambara z'ubucuruzi hagati y'ibi bihugu bibiri bya mbere mu bukungu ku isi zabagiraho ingaruka nabo, cyane cyane ko atari byo byonyine bigarukiraho. Perezida Trump avuga ko ashobora no gushyira kuri 25% imisoro n'amahoro ku bicuruzwa biva muri Mexique nayo iri muri APEC. APEC yashinzwe mu 1989, igizwe n'ibihugu 21 byikubiye 60% by'umusaruro mbumbe w'isi yose wa buri mwaka na 40% by'ubucuruzi bwose bwo ku isi. Uburusiya nabwo buyirimo, ariko President Vladimir Putin ntiyagiye mu nama y'irima. Usibye Xi Jinping, President Biden azagirana kandi ibiganiro byihariye na mugenzi we wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol, Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shigeru Ishiba, inshuti zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na President Lula da Silva wa Brazil. Mbere yo kugaruka i Washington, President Biden azava kandi irima ajye mu nama y'abakuru b'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi bigize umuryango witwa G20 izabera muri Brazil
kuwa mbere no kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Thomas Kamirindi urakoza. Hirya nino ku isi duce tubabandaniriza mu vya Israel. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ryagiriza ico gihugu ivyaha vy'intambara na ndengerabutungane. Icegeranyo iryo shamwe rifise icicaro aha muri Amerika ryasohoye no munsi kivuga ko abategetsi ba Israel akatari gake bimuye ku nguvu abasivile babavana mu vyabo. Ku bwa Human Rights Watch icaha c'intambara iryo shirahamwe ryegeka kuri Israel ntaho gitandukaniye n'icaha co kuzimanganya ubwoko runaka bw'abanyepalestina baba mu burere Israel ibavanamwo batari bushobore kuzogaruka kuhaba. Human Rights Watch ivuga ko ifise ivyemezo sindamusiga vyerekana ko Israel ibikora nkana nka politike yayo. Muri iyo rapport Human Rights Watch iti ibi birikwije kugira ngo bifatwe nk'ivyaha ndengerabutungane. Ntaco igisirikare ca Israel canke ubushikiranganje bwayo bujeje imigenderanire n'ayandi makungu buravuga ku cegeranyo gishasha ca Human Rights Watch. Gusa mu misi yaheze abategetsi b'ico gihugu bireguye bavuga ko ibikorwa vyose vya gisirikare vyaco vyubahiriza amategeko mpuzamakungu. Aha mwomenya ko amategeko yo mu bihe vy'intambara aziririza kwimura umusivile ku nguvu umukura mu vyiwe kiretse igihe inzira yo gukoresha inguvu za gisirikare ariyo yonyene ibisigaye kugira ngo igisirikare kanaka civuna umwasi. Israel aha ikavuga ko abasivile bose yimuye yabimuye mu ntumbero yo kubakingira no gushika ku nyungu zumvikana za gisirikare. Human Rights Watch ibihakana igira iti ni gute leta ya Israel ivuga ko ibikora ikingira abasivile kandi hari abo yica bari mu nzira bahunga, abandi ikabamijaguramwo amabombe bari mu bibanza yavuze ko vyizewe, abandi nabo ikababera intambamyi yo kuronka amazi, imfungurwa n'ibindi vyankenerwa. Ishamwe mpuzamakungu Human Rights Watch risozera raporo yayo rivuga ko bidasubirwa ko Israel yabaye intambamyi yo gutahuka ko abasivile bateshejwe izabo kandi vyari mu vyo yategerezwa gukora. Human Rights Watch ivuga ko amakuru yose ari muri iyo raporo yayo yavanye mu biganiro yagiranye n'abanyagihugu bo muri Gaza bateshejwe izabo, amasanamu yafashwe hakoreshejwe ivyuma vya satellite n'amarapo atandukanye yakozwe kugera mu kwezi kwa munani ko mu 2024. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kino gitondo. Umuryango umwe bwa Buraya waraye uciriye urubuga Meta rubarizwamo Instagram na Facebook miliyoni 840 z'amadolari kubera uburyo ikora ibijanye n'ubucuruzi ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibindi kuri no nkuru y'Ijwi rya Amerika tubaze Temistocle Mutijima. Muri iri tangazo komisiyo y'Uburayi yavuze ko Meta yahanwe kubwo kurenga ku mategeko y'uyu muryango agenga ihiganwa mu bucuruzi. Ibyo iyi komisiyo ivuga ko Meta yabikoze ibohera serivisi z'amatangazo yamamaza ibicuruzwa ku isoko ry'urubuga rwayo rwa Facebook gusa, ikanashyiraho amabwiriza arimo amananiza atemewe mu bucuruzi ku bindi bigo bitanga serivisi nk'izo zo kwamamaza ibicuruzwa kuri interineti. Ikigo Meta cyavuze ko kizajuririra uyu mwanzuro, ariko hagati aho kizubahiriza ibisabwa kandi kikagira bwangu mu gushaka umuti ku bibazo byagaragajwe. Icyemezo cya komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi kije nyuma y'imyaka 2 ishinja iyi sosiyete rurangiranwa mu by'ikoranabuhanga yo muri Amerika guha urubuga hahiro rwayo rwitwa Facebook Marketplace uturusho tutemewe mu bucuruzi binyuze mu guhuriza hamwe serivisi zarwo n'iza Facebook nk'urubuga nkoranyambaga. Mu kwezi kwa gatandatu kwa 2021 nibwo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangije amaperereza ku myitwarire inyuranye n'amabwiriza agenga ihiganwa mu bucuruzi yavugwaga kuri Facebook. Nyuma mu kwa 12 kwa 2022 uyu muryango wagaragaje impungenge ko Meta irimo guhuza urubuga hahiro rwayo Facebook Marketplace rukora ibikorwa byo kwamamaza ibicuruzwa n'urubuga nkoranyambaga rwayo rwa Facebook. Facebook yatangije urubuga hahiro Marketplace mu 2016 ndetse nyuma y'umwaka umwe ruhita rwagurira serivisi zarwo mu bihugu by'i Burayi. Umwanzuro wa komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi uvuga ko Meta ihatira abakoresha urubuga nkoranyambuga rwa Facebook gukoresha n'uru rubuga hahiro rwa Facebook Marketplace mu buryo butemewe. Icyakora Meta yivuga ko iyo ngingo yirengagiza ko abakoresha Facebook bashobora kwihitiramo gukoresha na Marketplace cyangwa bakabireka. Ikigo Meta kivuga ko komisiyo ivuga ko urubuga hahiro Marketplace rushobora kuzitira ukwaguka kw'izindi mbuga hahiro ngari zo kuri interinete zari zisanzwe mu Burayi, nyamara ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko hari ikiburwo rubuga rwakoreye abakeba mu by'ubucuruzi. Ibigo birenze ku mategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi agenga ihiganwa mu bucuruzi biba bishobora gucibwa amande angana n'10% by'amafaranga byinjiza ku isi. Ijwi rya Amerika amakuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse
YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda. Bamwe mu bigeze gufungirwa mu mabohero atandukanye muri ico gihugu bemeza ko bakorewe ihohoterwa ririmwo ibikorwa bibatera isoni. Tubisigure ko rero muri no nkuru ya Eric Bagirubusa muza kumva amajambo ashobora kutaryohera ugutwi kwanyu. Mu nkuru ijwi rya Amerika yagiye ibagezaho zirebana n'imibereho yo muri gereza zo mu gihugu, hari imvugo z'umwihariko zagiye zigaruka zitari zimenyerewe mu Kinyarwanda. Hari nka gahunda bafungiwe imageragere mu mujyi wa Kigali bita gutanga ikizamini ku binjira bwa mbere muri gereza. Abacungagereza nabo iyo gahunda bagihita gushyira ku gitiyo. Muri make abafungwa bashya bavuga ko abafungwa bayobora abandi bashyigikiwe n'ubuyobozi bwa gereza babashyira ahantu habonyine bakabategeka kwituma ku kantu gato bagamije kureba niba nta bintu bitemewe binjije muri gereza. Bwana Jean Dodier ihora habona amazi amezi asaga 6 afunguwe yaduhaye ubuhamya ku byamubayeho ari kumwe na bagenzi be. Murinjira bakabasaka mu buryo bwose bushoboka, ubwo rero iyo umaze kubona aho uryama bahita babajyana mwese ku murongo bakabwa ngo nimuze mujye gutanga ikizami. Ubwo rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami byari byo, babajyana ahantu bakazana udukarito bakabateka mwese kwituma. Nyuma yo kwituma umwanda barawugaragura bagashakamo ibitemewe. Uyu wafunguwe yemeza ko utabashije guhita yituma ako kanya abafungwa babakuriye baba bashyize mu kato kabonyine kugeza igihe bazitumira. Yavuze ko mu bafungwa barenga 50 bari kumwe nta numwe bagize icyo basanga mu mwanda we. Ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu waye bari kukibonamo n'inkange baye bafashe bahita bajyana muri mageragere, ariko noneho se wamanye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye. Igihe cyose namaze muri gereza nta muntu igeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo. Nabaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ari byo mwise gutanga ikizamini? Ubu ni umuco bara muri gereza. Gutanga ikizamini bivugwa mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe. Yego. Keri myanya y'ubundi no gushyira ku gitiyo. Uwo ni umucungagereza wadusabye kumurindira umutekano. Uyu yadusobanuriye ibyo bamwe mu bafungwa bakunze kwinjiza bitemewe mu magereza. Ni inkura kubarira ukumva harimo ibisa n'ibigoye utarabibayemo. Upakira no ngo abicisha hasi mu kibuno. Ashaka na mugenzi we barabifata. Niba ari nk'itabi, niba ari n'ibindi biyobyabwenge bibyo bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga, ko ushaka kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga, yamara ko kazinga arangiza agahena agashaka mugenzi we. Urumva buriya uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda. Ibyo bintu wigeze ubibonaho? Cyane rwose. Mbere ni sisiteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe. Iraduka hose nyine irakwira hose mu magereza. Umwe mu bigeze kuba mu nzego z'abafungwa bayobora abandi mageragere nawe ibi bikorwa yarabibonye. Yahisemo ko tumurindira umutekano. Burya nubwo yabafunze ariko bafite uburenganzira. Ubwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amureba. Ukuvuga ngo aba hari ubwiherero nicyo bwagenewe. Rero niba umuntu akwiye no gusakwa bikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatesha umuntu agaciro, ariko uburyo bikorwamo rwose bitesha umuntu agaciro, bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Hari undi mucungagereza wadusobanuriye amayeri cyangwa tekinike zikoreshwa iyo baketse ko hari abafungwa binjije ibitemewe babinyujije mu myanya y'ibanga. Ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye adakojeje hasi ikibuno, noneho ikindi wasa nk'ahari nk'akamanuka ukamwicaza areba haruguru, udafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona. Ijwi rya Amerika yagize amatsiko yo kumenya ibyinshi mu bishyirwa mu majwi abafungwa binjiza mu magereza mu buryo butemewe n'amategeko. Twabibwiwe n'uyu mucungagereza. Kenshi ibintu nabonye, ariko ubu telefoni buto, amafaranga, ibyo bintu n'abagore burya bajyaga bapakira itabi, umugore apakira hose akahapakira. Umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina? Cyane rwose akabikamo. Byaba bivugwa n'abafungwa yewe n'abacungagereza, urwego rw'igihugu rw'amagereza mu Rwanda rurabihakana. Madamu Therese Kubwimana uvugira uru rwego yandikiye Ijwi rya Amerika ubutumwa bugufi bugira buti: ibyo ntabwo bibaho rwose, ntabwo binashoboka.
Tuvugana na Madamu Prudence Umurungi ukuriye Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda, yatubwiye ko bagiye kugenzura ukuri kw'aya makuru. Ubundi nyine ni ihohoterwa nyine ntabwo byemewe, ariko twebwe ku giti cyacu so far muri report dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa sibyo, ariko nibura na information tugize ubwo abazajyayo muri monitoring ubutaha n'icyo kintu bazakibaza. Kubw'uyu wemeza ko ibikorwa byamukorewe binyuranije n'uburenganzira bwa muntu, kabone niyo yaba akiri imfungwa. Uyu ni umuco mubi wo kwambura umuntu ubumuntu, kumugaragaza ko yataye agaciro, atagifite agaciro, kandi ejo cyangwa ejo bundi azagaruka mu buzima busanzwe. Ubundi ikintu kidafite umusaruro ntabwo ukwiye gukomeza kugikora, cyagombye gucika rwose, nta kamaro kabyo, nibyo kwandagaza umuntu gusa. Abacungagereza bo twavuganye bemeza ko iyi gahunda yo gutahura ibyinjira mu buryo bunyuranije n'amategeko bayizi mu magereza yose yo mu Rwanda. Umwe mu bacungagereza baduhaye amakuru avuga ko uwo basanganye nk'amafaranga yatwaye mu nda bamutegeka kuyasukura n'ubundi gereza ikayamubikira. Gusa yaba bafunguwe ndetse n'abacungagereza bahuriza ku kuba umuntu winjira muri gereza afite izina rikomeye nk'abanyapolitiki n'abacuruzi badakorerwa uyu muhango. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Ishamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières RSF mu mvunyapfunyo ryamiriza ingingo y'umushikiriza manza muri sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza mu Burundi isaba kumenyesha amakuru Sandra Muhoza afungwa imyaka 12 akongera gatanga ihadabu y'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi. RSF ivuga ko igihano kiremereye Muhoza mu kimenyesha amakuru La Nova Burundi asabirwa kitumvika kandi urubanza rwiwe rushobora guhinduka ugwa politique. Sandra Muhoza yatawe muri yompi mu kwezi kwa kane kuno mwaka, yagirizwa guhungabanya umutekano no kubiba amacakubiri mu bandi bice mu butumwa yanditse ku rubuga rwa WhatsApp ahuriyemwo n'abandi bamenyesha amakuru, aho yavuze ku nkuru yemeza ko hari imipanga iriko yinjizwa mu Burundi. We arahakana ibyaha vyose yagirizwa. Mu kiganiro nagiranye na Maître Prosper Niyoyankana haburanira Sandra, yatanguye ashima ko yashoboye kuburana kuko imbere byari byaranse ko aburana bivuye ku bukene bw'igitoro bwatumye hataboneka imodoka zunguruza abanyororo. Urubanza rwa Madame Sandra rwaburanishijwe tugize Imana bakamuzana kubera ko indagano ya mbere itariki 5 z'ukwezi kw'icenda ibari bashoboye kumuzana kubera ko hari hagize ingorane z'imodoka izana abanyororo. Kuwa kabiri barabazanye, hanyuma arahamagagwa, umushikiriza manza arashikiriza sentare icyo yamwitwariye, amwitwarira ku byaha bibiri, kimwe ngo nico kurondera gutera igihugu, hanyuma ikindi cya kabiri kikaba cyerekeye ngo kuba yerekanye ko afise urwango rufatiye ku bwoko, icyo bita mu gifaransa aversion raciale. Ivyo byaha bibiri nivyo yaburanishijwe ko hanyuma urubanza rurahava ruja mu mwiherero. Uwo mwiherero ibizovamwo bizomenyekana ryari? Nta tariki ntarengwa baduhaye, bavuze ko urubanza ruzosomwa mu gihe gitegekanijwe n'amategeko. No kuvuga ko amategeko ategekanya igihe kingana gute mu rubanza nkuru? Amategeko ategekanya ukwezi kumwe. No kuvuga ko mu kwezi tushobora kuronka ingingo, birashobora kuba imbere canke mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12. Ndibazorenza nawe ni itariki 12 z'ukwezi kwa 12 kuko ni ukwezi kuzoba gukwiye by'ukuri. Muravye uko urubanza gwifashe, uko gwagiye ruraba kuva rugitangura kuva gifatwa, hari icizere mufise yuko igihano yasabiwe c'imyaka 12 n'ihadabu y'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi bizohava bitezurirwa nk'uko impande zitandukanye ziko zirabisaba, harimwo ishamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières ga Maître Prosper? Gana twebwe nivyo dusaba ko atacacu mwagira, kuko ubwa mbere nta ngabo yari afise zo gutera igihugu, ubwa kabiri nta kigwanisho na kimwe bo bavuga ko bo baratoye, n'amajambo hagati y'abamenyesha makuru bimwe bita groupe WhatsApp bandi bakoreramwo, bari bamaze imyaka bakoreramwo, bayaga, batera inkuru, bacokozanya, hanyuma bica bivamwo akarambaraye kuri Sandra, bica bivamwo ivyaha kubera ko hariho umwe atanezerewe n'ivyavuzwe, kandi ariwe yari yanatumye bivugwa
kuko nibo yatanze icya mbere cyatuma bavuga. Rero wavuze nk'uko yari kuba ariko abarira umugenzi cyangwa umuntu asanzwe cyangwa umuntu nuvuga bamenyeranye niwe byaciye bigora, ubu nawe akaba ari Sandra. Muvuga ngo ni umuntu umwe bitaryoheye, uwo muntu umwe ari ku ruhande rw'iki rw'abamenyeshamakuru, kuko biravugwa ko iyo groupe WhatsApp irimo abamenyeshamakuru ikabamo n'abandi bantu. Uwo muntu umwe muvuga ko bitaryoheye bikaba imvu y'uko urubanza ruca rutangura, ari ku ruhande rw'abamenyeshamakuru, ari ku ruhande rw'ubutegetsi, ari ku ruhande rw'abandi? Sinzi ko ari ku ruhande rw'abategetsi, sinzi ko ari mugabo iconze cyo n'umumenyeshamakuru nka Sandra niwe n'umushikirizamanza yatoye kwicabona. Arimwo rero mubaza kwagiriza Sandra. Mu bisanzwe ni ku mushikirizamanza yari yavuze, ariko ntigeze amuzana na rimwe, twigeze tubona muri dosiye ico yavuze. Mugabo umushikirizamanza yavuze ko vyavuzwe n'uwo mumenyeshamakuru. Ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières RSF mu mpfunyapfunyo mu itangazo ryaryo ryanasavye yuko arekurwa kandi bidatevye, bagasanga muri iryo shirahamwe urubanza rwa Sandra Muhoza ruzohava ruhinduka urubanza bise urwa politike. Niko mubibona namwe? Nimba ariko mubibona bishingiye kuki? Urubanza nyene rwahinduwe intumbero, sinavuga ko ari vya politike, kuko inzego z'ubutungane mu bisanzwe ntizotegereje kuba iza politike kandi si za politike. Uje ndabona kumenga ko habaye ukwihenda ku mategeko, ukwihenda ku vyerekeye ivyaha, ku vyerekeye ubutungane ico butegeze gukora. Harabaye ukwihenda rero si kwa politike, kuko tuvuze ko ari imvo ya politike, ni ukuvuga ko kuva ku bajejwe politike bose bakuru boba bafisemo uruhara, ariko sinibaza ko hari uruhara bafise. Hariho benshi bavyumvise gutyo nyene. Maître Prosper Niyoyankana, mumburanira umenyesha makuru Sandra Muhoza, tubashimire kuri kano kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe, ndabashimiye, murakoze. Igisata kijanye n'abamenyeshamakuru ce tukibandaniriza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abamenyeshamakuru bahunze intambara muri ico gihugu babangamiye n'imirwi y'abagizi ba nabi. Mu ndwi imwe gusa 4 barakomerekeye mu bikorwa vy'ubugizi bwa nabi, abandi bahitamwo guhunga igisagara ca Goma. Jimmy Shukrani Bakomera yateguye inkuru ikurikira. Ni imibare yatanzwe n'abanyamakuru bahunze intambara Synergie des journalistes déplacés ubu bacumbikiwe mu mujyi wa Goma. Ritangaje ibyo nyuma y'uko mwijoro ry'ejo bundi abanyamakuru 3 bahunze bakorewe ubugizi bwa nabi ubwo barimo bava mu kazi kabo. Aba barakubiswe, bakwa ibikoresho byabo birimo za kamera n'ibyuma bifata amajwi. Justin Bizimana ni umuyobozi w'iryo shyirahamwe. Ubu ngubu dufite ikibazo cy'umutekano c'abanyamakuru. Tumaze kubona abanyamakuru 11 bamaze kuhohoterwa, bamwe bakwa ibyangombwa byabo bibafasha mu murimo w'ubunyamakuru, abandi binjirirwa mu mazu yabo. Aha mu mujyi wa Goma nta mutekano uhari. Hari bamwe basanzwe mu nzu bamwaka n'ibyangombwa bye bimwerekana yuko ari umunyamakuru n'ibindi bintu. Umwe muri bo ni Patience Cyuzuzo Ngorora ukorera radio y'abaturage Umoja, yari isanzwe ikorera mu gace ka Ngungu muri teritwari ya Masisi. Yatangiye atubwira uko byamugendekeye. Hari hafi 2 ziri kubura iminota mikeya mvuye muri redaction ndi gutaha mu rugo, ngeze ku niveau ya terrain ya Kajed, abantu 4 baturuka inyuma yanje, 2 bari bambaye tenue militaire, imyenda ya gisirikare, abandi bari bambaye imyenda y'abaturage basanzwe cyangwa se y'abasivile. Bari bafite imbunda, bantunga imbunda, bansaba ibyo nari mfite byose. Tago natinze kubibahereza, bahereza byose. Isakam yari irimo dictaphone, yari irimo telefone, barabijana. Kimwe n'abandi banyamakuru uyarasaba ubuyobozi gukaza ingamba z'umutekano we ndetse n'abandi bagenzi be bahunze. Icyo nasaba ku nzego z'umutekano ni kumfasha gukora enquête, tukareba niba abo bagizi ba nabi baboneka. Ikindi ni kongera umutekano ku banyamakuru bahunze en general n'abanyamakuru bose en general. Abanyamakuru bahunze baturutse muri teritwari za Masisi na Rucuru bavuga ko bakomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'urugomo, ubwicanyi n'ibindi. Emile Banyurwa, umwe muri bo wari usanzwe gukorera radio y'abaturage La Voix de Virunga, waganiriye n'Ijwi ry'Amerika, avuga ko nta mahungiro bafite. Guturuka twagera ino mu mwaka w'ibihumbi 2022 twageze ino
hino baratwakira abanyamakuru ba hano kuri Goma, ariko kundi uko mubizi umutekano wo kuri Goma genda nabi kugeza igihe cyo natwe abanyamakuru dusigaye natwe duhirwa, bamenye ko abanyamakuru natwe dufite akamaro muri kino gihugu. Aba banyamakuru bavuga ko baterwa ubwoba n'abantu batandukanye batazwi igihe cyose batanze amakuru ku bibera mu nkambi z'impunzi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Bavuga kandi ko baterwa impungenge no kubona iyo hari umunyamakuru wahunze uhuye n'ibibazo nk'ibi, inzego za leta zidakora iperereza ryimbitse kugira ngo ababakorera ibyo bashakishwe bashyikirizwe ubutabera. Aba bavuga ko leta idahangayikira umutekano wabo. Kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'urwego rw'igihugu rushinzwe itangazamakuru, ari narwo aba banyamakuru bavuga ko bashyikirije impapuro zo gutanga ibirego, ariko ntabwo byadukundiye. Ku rundi ruhande, ishyirahamwe rirengera uburenganzira bw'abanyamakuru Journaliste en Danger ryabwiye Ijwi ry'Amerika ko abanyamakuru bahunze bahura n'ihohoterwa biyongera ku bandi 8 basanzwe bakorera mu mujyi wa Goma bakozweho n'ihohoterwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Tuvere wundi uhagarariye ishyirahamwe JED mu ntara y'Kivu ya ruguru arasaba abanyamakuru bose muri rusange kwitwararika cyane muri iki gihe umutekano utameze neza mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyamakuru bakorera mu bice bibarizwamo intambara bagomba kugira uruhare mu mutekano wabo, cyane muri iki gihe nk'aha mu mujyi wa Goma ndetse na Kivu ya ruguru muri rusange umutekano ukomeje kuzamba. Aba banyamakuru bahunze biyongera ku bandi 8 bamaze guhura n'ibibazo by'ihohoterwa ariko basanzwe bakorera hano mu mujyi wa Goma. Tugerageza kureba inzego za leta zibishinzwe kugira ngo zite ku burenganzira ndetse n'umutekano w'abanyamakuru. Inzego z'umutekano zigomba kurinda abanyamakuru cyane mu kazi kabo ka buri munsi. Raporo ya JED yo mu kwezi kwa 10 igaragaza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 abanyamakuru bagera ku 174 bo muri Kivu ya ruguru bahuye n'ihohoterwa, 47 muri bo barakomereka, abandi bagera kuri 12 baricwa. Ishyirahamwe Journaliste en Danger rivuga ko kuba mu gihugu habarizwamo ubwinshi bw'imitwe yitwaje intwaro bikomeza gushyira mu kaga umwuga w'itangazamakuru, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho akenshi abanyamakuru batubahwa kimwe n'abandi banyagihugu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Ijwi ry'Amerika mu kanya turasezerana, ariko imbere y'aha politiki ya Amerika aha i Washington DC ubutegetsi bwa President Joe Biden buriko burategura iherekanwa bushasha n'ubw'umukuru w'igihugu yatowe Donald Trump. None bigenda bite muri ino minsi 74 iri hagati y'umunsi w'amatora, no kuvuga itariki ya 5 y'uku kwezi kwa 11 n'umunsi w'irahira azo ari itariki ya 20 y'ukwa mbere ko mwaka uza. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabigarukako. Iyi nzibacyuho ikurikiza umurongo ngenderwaho w'itegeko ryitwa The Presidential Transition Act ryo mu 1963 nuko ryagiye rivugururwa kugera mu kwa 12 2022. Rivuga ko Perezida wa Repubulika ucyuye igihe ashyiraho inteko mpuzabikorwa yitwa White House Transition Coordinating Council byibura amezi 6 mbere y'umunsi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu. Ishinzwe kugira inama inzego za guverinoma uko zigomba gutegura no kwitegura ihererekanyabubasha no korohereza imikoranire yazo na komite y'inzibacyuho ya perezida watowe. Igizwe n'abakozi bo hejuru ba guverinoma n'abandi bantu ku giti cyabo perezida wa repubulika ashima ubunararibonye n'ubushishozi. Perezida watowe nawe ateganya komite igomba gukorana n'inteko n'izindi nzego za guverinoma zose. Trump yashinze iye mu kwezi kwa 8 gushize. Yayihaye kuyiyobora umutegarugori witwa Linda McMahon wahoze ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibigo by'ubucuruzi bito bito kuva mu 2017 kugera mu 2019 ku butegetsi bwa mbere bwa President Trump, n'umuherwe Howard Lutnick wateye inkunga cyane Trump mu kwiyamamaza kwe mu matora arangiye. Komite irimo kandi na Vice Perezida watowe wa Trump J.D. Vance n'abahungu babiri bakuru ba Trump, Donald Trump Jr. na Eric Trump n'abandi. Aba bandi nk'uko itegeko ribiteganya
ni amatsinda y'abantu perezida watowe agena bakajya muri minisiteri n'ibigo bya leta kumutegurira uko azahita atangira gutegeka akimara kurahira. Itegeko rivuga ko guverinoma ibagenera ingengo y'imari, ibiro n'ubundi buryo bwose bwo kubohereza akazi kabo. Ikigo cya leta gishinzwe kubishyira mu bikorwa cyitwa GSA, General Services Administration. Risobanura kandi ko ibikorwa byo gutegura ihererekanyabutegetsi bigomba gutangira iminsi 5 nyuma y'amatora. GSA igenera kandi perezida na visi perezida batowe ibiro n'ibindi byangombwa bigomba kubafasha mu kazi kabo ko kwitegura kuyobora igihugu. Ibi biro bikomeza gukora kugera ku minsi 60 byibura nyuma y'iyimikwa ryabo. Wakwibaza utese aba batowe baba bakora iki muri ibi biro? Icya mbere, inzego z'umutekano n'ubutasi zigomba kubagezaho raporo mu nama bagirana nazo buri munsi imbonankubone. Icya kabiri, baba barimo bashaka abazabafasha kuyobora igihugu. Perezida mushya agomba kwitegura gushyira mu myanya y'imirimo abantu barenga 4,000. Byibura 1,000 muri bo bagomba kubanza kwemezwa na Sena y'igihugu mbere yo gutangira akazi kabo. Aha twavugamo ba minisitiri, ba ambasaderi, abacamanza n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu n'abayobozi bakuru b'izindi nzego nyinshi zitandukanye. Naho ku birebana n'umukuru w'igihugu ucyuye igihe Joe Biden, mu nzibacyuho arakora bisanzwe kugera ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gutaha saa 6 y'amanywa. Iminsi 30 mbere yaho, ni ukuvuga nko mu matariki ya 20 y'ukwa 12 gutaha, we na visi perezida ucyuye igihe Kamala Harris, GSA